Amen. Que Dieu vous bénisse. Nuko abana babo baraza binjira ico gihugu baracegukira nawe unesha imvukira zabo aribo banyakanani ubagabura mu maboko yabo hamwe n'abami babo n'abantu bo muri ico gihugu kugira ngo babagirire uko bashaka batsindira ibisagara bikomeye bifise inzitiro z'amabuye bashikira n'intara zimera cane binjira n'amazu yuzuye ibyiza byose bashikira n'ivyobo vyimbiwe kubika amazi n'imirima y'imizabibu n'imyelayo n'ibindi biti vyama vy'isinzi bararya barahaga barabyibuha bibamira mu vyiza byose wabahaye. Ni umwimbu bakunda muri Imana. Ubu ni umwimbu waturutse kuri Pasika. Rero bituma nanje nsabye abafere bose ko ivyo bakora byose babikorane umunezero, babikorane ituze, baremye mu mitima yabo, banezere guhindukira ku mwami wacu, bibuka ivyo Yesu yadukoreye, bibuka urupfu rwiwe ko aribwo rwaduhaye kumera uko turi uyu munsi. Umwami wacu adapfa ntitwaruka turi ico turi uyu munsi. Mwami nabibahe mwese izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amen. Mwaguke turirimbe ngira ngo wa musore waceza kwakira naza kwakira wakoze igira haruguru mpunde kure aza kwakire maze turirimbire umwami. Imana ibaheza rero muje kure baza kumwakira nawe turirimbe tuhagaze imbere y'Imana yacu. Turirimbe tuti igorogota ku giti niho Yesu yabambwe kandi cy'amajana 246 Imana imbazwe. Yesu yakirongeye igorogota ubwacu. Data wera mwamugororotse turaje imbere yawe Mwami, ijambo ryawe amasezerano yawe mazima watwijeje Mwami, uri mwiza kare urabashyize ku masaha y'ingaburo y'umwami wawe. Turagusabye uduheza ntabwo urya cyangwa anywa ibimukwegera umuvumo, ariko twese tubikore bihuje n'ijambo ryawe. Data ugororotse uri Imana ishoboye byose, heza imitima y'abantu bawe, harira abacumuye twese abariko barihanagura, ariko baragusaba ikigongo bimenye icyo bari, bamenye umubiri wawe. Mwami uzobukoze utweze twese, uduharire utaduharuyeho ikibi cyose twakoze ibeni kitubeko n'umwaka
yera ubane natwe turagomba kongerwa inkomezi kandi abagoragurika muri twebwe kandi n'abapfa muri twebwe ariko bose baronka inkomezi ibyo wakoze kwa Nehemiya na Ezira bari kubikora hano mugoroba bisabye mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Mwese Imana ibahe umugisha mwinshi kandi mwinshi cyane. Dusabye dushimitse abadiakre bugare inzugi zose, ntagire n'umuntu n'umwe asubira kwinjira no gusohoka. Binjiye basohotse kiretse uzoba ariho agishika. Dusabye ngo inzugi zose zugawe, habeho umutekano muri assemblée. Abantu bagomba kwegera ubusohoka ntagaruka, seserafi bagende bareke bagenda bashaka kugenda mugabo bagende batagaruka. Murakoze. Ntabwo dushobora kwemera le désordre uyu mwanya, twemeye tuzi ko mwemeye ari hano. Imana hano turagomba gutekana, ntihagire umuntu n'umwe yiyumvira, ariko twese duhanga amaso Yesu yabaye. Imana ibaheze. Naho abafere bacu Rwanda Fidele batuzanire umukate hano imbere, maze umwami Yesu ahimbazwe cyane. Bawuzane hano tugiye gutanga buri mwami dusaba n'abari kuri toilette bagumeyo, abatagiye bari bagume hano. Hariho gutekereza byo kubaha Imana ibaheze cyane. Murakoze. Mukaraba genda mukaraba muzane n'amazi nkarabe turagenda tuti hafi y'umusaraba ntazobora. Imana ibaheze cyane. Hafi y'umusaraba ntazoramba, ndorere wa munsi uzojabuka. Edouard mukaraba mukaraba
umurongo w'indwi uvuga ayo majambo tugiye gusoma mbere yuko dukora kuno mutsima. Imana ibaheze Imana ibahumugisha. Bibiliya Luka 22 ku murongo w'indwi haranditse amagambo ngiye kubasomera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi w'imitsima itambiwe urashika, uwo bakwiriye kubaga ko umwagazi w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana arababarira ati nimugende mutegurire ibya Pasika kugira ngo turye. Kuvuga ni umunsi w'imitsima itambiwe. Amen. Muno mukate mubona hano umukate utambiwe. Nta revire irimo ku bantu batari babizi, nta revire irimo hano kandi umunsi wa Pasika yacu. Imana ishimwe. Amen. Imana ihimbazwe. Yese 17 yabira igikombe agishimira Imana arababwira ati mwabiri mugisangire kuko mbabwira yuko none nazokongera kunywa ku nzabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzoza. Yari umutsima awushimira Imana arawumanyagura arawubaha arababwira ati n'umubiri wanje ubatangira murakore muca kugira ngo kibe icibutso canje. Nami imbazwe. Amen. Bavyumvise? Yari umutsima 19 yari umutsima awushimira Imana. Wari umutsima umwe ntabwo twari utubiri twinshi cyangwa ukate twinshi. Arawumanyagura ensemble y'umubiri wiwe uzomanyagurwa. Niko yamanyaguye umutsima nk'ikimenyetso cy'uko ingingo z'umubiri wiwe turi benshi, turi bimanyu byinshi igize umubiri wa Yesu Kristo. Turi abantu benshi bagize umubiri umwe wa Yesu Kristo. Nuko natwe umuntu wese arye kandi amenye umubiri w'Umwana wawe. Ashobora kwemeza amagambo y'Urukundo rwa kabiri ke ca 5:16 sinzosubira na rimwe kuraba umufere cyangwa umusere ibyo akoreshejwe na Shetani. Uhereye ubu nzomuraba kw'ibyo akoreshejwe n'Imana. Sinzosubira kuvuga na rimwe ibyo Shetani yakoresheje umufere cyangwa umusere. Nzovuga gusa ibyo akoreshejwe n'Imana. Mwamurandinde no kubibona ibyo akoreshejwe na Shetani sinkabibone. Nzoze ndabura n'abafurere bakoreshejwe n'Imana, size muri n'abafurere bavuye kwiba n'abavuye gusambana n'abafata. Imana izibandinde. Ariko nzobone kandi nemere kandi mvuge kandi nshime iby'Imana ikoresheje abera. Byonyine. Ibyo nshaka kwiyumvira, ibyo nshaka kuvuga, ibyo nshaka kubona, Imana ibahezagiye. Kuko niko kumenya umubiri w'Umwami wacu. Mwami nashoboze wereye uyu munsi ku munsi wa kabiri kuziyumvira gusa ibyiza ku bafurere. Azame kubiyumvira ko kiza gusa, kubavuga ko kiza gusa, ndabavugisha n'ururimi rwiza gusa. Hagera umufurere azosubira no kuvugisha nabi, nzobavugishe bose neza nk'uko Umwami wacu yari kubavugisha. Mwami nawe iyo niyo ndahiro turahirira imbere y'abafurere mu gufata kuri uyu mubiri wa Yesu Kristo. Imana ishimwe idushoboze twese kubyumva yuko uhereye none urukundo rw'Imana. Nzokunda abafurere nubwo nkunda Umwami wacu, nubwo nkunda ijambo ryiwe, ariko ngiye gusaba Imana ngo binyuzuremo. Hari ikindi kimbamo atari gukunda bene data. Amen. Kandi Bibiliya ni kuvuga ngo icyo udashaka ko abandi bagukorera nawe ntukagikorere abandi. Iryo tegeko ry'inzahabu ry'agaciro rirambemo iminsi yose. Nifuza ko abandi bangirira ariko nanjye ndabakorera. Nzoze nibaza nti iyaba ari jewe ibinkoze, iyaba ari jewe babikoreye, uheraho ubanze ubyiyumvireko. Imana ibahumugisha. Yabira umutsima arawumanyagura. Amen. Imana ishimwe ukozwe n'ingano nyinshi ariko ugize umubiri umwe wa Yesu Kristo. Natwe turabafurere n'abasore benshi bo ku isi yose ariko uramvugishe neza n'ubwitonzi
muvugishije umwana w'Imana urampanure neza n'ubwitonzi twaranavyize tuti n'uwo duhaye Satani tuba tuvuze tuti mwemu yera genda umutuzanire amen kuko tweho amazi iminsi atunaniye murumvise ko ndababwiye tuba tuvuze ngo genda umwice oya tuba tubwiye mwemu tuti twamuhanurana kubivamo twamusubirana kubivamo wowe mwemu genda umutuzanire amen ubimutuvuriremo agaruka iwacu ni ukuvuga bikoreshwe byose n'urukundo rw'Imana uraho nabi gabiriya samari kose mwese mufatwa mbiri navyo c'est ça discerner le corps du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mama bime andini kubibone kumva ko sumba abafrere kumva ko arabasumba kubera impunze kubera nize kubera ni muremure kubera mubushe oya twese hamwe nta n'uwitwa pastor non nta n'uwitwa diacre nta n'uwitwa adini turabafrere twese turabafrere babyawe n'umwami umwe atubyaza ijambo rimwe adushyiramo mwemu umwe bamuzehe tubibagire bamukozi w'Imana bafute sawa twabafuse ba pastori tubafute ba revera tubafute twemere ba frere na ba sere ibe no mu mutima ibe ku rurimi ibe no mu mutima hari umupasiteri umubwiye ngo frere aca kurakarira ngo murabona nyine ngize mwibaza ngo ntibyambaye umufrere w'ahantu ntavuga izina muri Afurika isimbo na telefone ni frere hanyuma ngo jewe urashobora kwita frere ujya nzi ko ndi pasiteri urashobora kwita frere jewe Imana ishimwe aho yahatuvanye yaratuvanye itujana mu ijambo ry'agakiza na belle personne nanjye mwita so kuko so n'umwe pastori wacu n'umwe ni Yesu Kristo revera n'umwe ni Yesu Kristo Imana ishimwe c'est lui mon Seigneur c'est lui mon Dieu Imana ibaheza umuntu wese yisoko mwene se amuruta na pastori naje murabo bumva ko bene se bafite na pastori naje nabo base nibaje twumve ko muturuta nibaje uko nicariyo hejuru ijyanewe mu kwikora mu kare hasi n'abaza kwicara ngo twicara hejuru turahambaye hagire n'abaza kwicara mu baduhora ngo natwe dushaka kuramukirwa twicare uratubwiye mu rwaneza tukumusire hanyuma uzobicare nawe umarere na kabiri uzokoze ariko tumenye umubiri w'umwami wacu kandi bareza yari umutsima arawumanyagura arawezera nabo arawumanyagura Imana ishimwe aheza abafrere ababwira ati murabije ibi munyibuka uyu n'umubiri wanje uri ku isi yose Imana ishimwe amen akaza n'igikombe nacyagezagira atigira n'amaraso yanje aza guseswa ku bwanyu uyu muzobikore gutyo neza muzobikore mukabihindura cyo gituma tudahindura umubatizo wamara umwe mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo ibyo bindura kozanya ibirenge byama biri uko nyene kozanya ibirenge n'ibirenge nyene kandi bikurikiwe n'umuheza kuvuga ngo muzoba muhiriwe nimwabimenya mukabikora Imana ishimwe kandi n'ingaburo y'umwami tuyikora uko nyene tugakurikirwa na bya byiza twasomye muri Nehemiya zose mu mwasomye muti mbere muze kwasoma uyu munsi muti ngiye gufata ingaburo y'umwami ibi byiza biramperekeza umwe kuri mwemu wawe mwiza amen imyambaro y'agakiza ntimperereko ibirenge byo kubandanya mu rugendo rwo mu ijuru ntibikabyize uruvyaro rwanje mu mwami rubwire maze abo uzoshingira nawe bazojane mu ijuru nanje Imana ishimwe urandindimiro zimera wagomba gutahura ijambo ryawe uramubwenge buvuye mu ijuru umugisha utume n'abasi banje bankunda Imana ihimbaza tugiye gusenga isengere umukate mwabonye mwese umukate w'ingano utari mu mwambiro Imana yazagire abitanze bakawukora frere Evariste na frere Fidele badukoreye umukate Imana ibahezagire turayishimiye yahaye ubwenge butandukanye abafrere ngo badukorere ibitari bimwe dusenge Imana
mwami wacu Yesu. Turagushimiye umukate uduhaye mwami, turagusabye uweze aka kazi wawuvuzeko yuko bazoburya bazotera imbere ugakiza nibishike bagiye kuvuga ahetse no kuzozaburirwa n'intsinzi mu nzira no gutahura ijambo ryawe no gukunda abera no gukunda ijambo no gukunda umwami bashimike mu gakiza basuke ko kubw'ingabo y'umwami amavuta y'urugendo barekuwe urusogo ya Excellence babandanye uzokoze mwami bongere inkomezi Imana ishimwe kuko muri ibyo yavuze ngo icyo mwami icyo nkomeza ngahora gutegereje bikoza by'ababera abatagira umutima bose ubongere kwama gutegereje bagire uburambe mu nzira mwami iyo bindaza mu rugendo ariko abantu bashimitse baka nk'inyenyeri tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Abafere baze bamara turigisha mu maraso n'ibindi byinshi fere Evariste ategereje ariko fere
ngira ngo mwageze Bible iti verset 20 n'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya bari bahejeje n'umukate n'ibyo Oui. bahejeje kurya arababwira ati igikombe isezerano rishira ryo mu maraso yanje abaviriye Imana bamugisha mwese mwishe gusenga data wera Imana ubonetse dushimiye uyu mubiri nawo Imana dukoze n'ijambo ryawe Amen. tubwire ibinyu ntitwohindura mukoreshe urusera cyangwa amafanta cyangwa icyo cyose ariko bivuze ngo ibi murabikore mu Amen. igikombe tugisengeye umwami ni wese umuvinyu n'uwo kohereza abafere ariko cya kindi wavuga cy'uko izodukwegera mu guhishura ijambo Amen. koreke mubera bose Amen. maze dukomere mu rugendo ntitube abantu bazingamika abandi ariko twicitegereje kizima cy'ibikorwa byiza wakoze w'intebe ashize manifest uzokoze bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
tunezerejwe nuko dukoze ingabo y'umwami nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iravuga muri Yohana 3:34 hati Jean 4:34 Jean 3:34 handitse amagambo meza rwose umwami aheruka kutwigisha. Turasoma Jean 4:34 uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana bidatanga mwemu ku ngero. Uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana. Batwigishije bati nayo majambo acakurikira muri Yohana 10:14 kandi impembe yabisobanuye yarakoze. Bibiliya iti Jean 17:14 pardon, nabahaye ijambo ryawe amen kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari ab'isi. Umwami ashimwe. Ab'isi twaha kuko tutari ab'isi ariko Imana yaduhaye ijambo ryayo. Amen. Ni amen. Jean witi murahazi kuri verse 47 handitse aya majambo meza ati uw'Imana yumva amajambo y'Imana mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Tuvuge ngo igituma twumva nuko turaba Imana. Amen. Imana ishimwe. Uw'Imana yumva amajambo y'Imana, igituma twebwe twumva nuko turaba Imana. Amen. Abatumva tubibutse ariko igituma twebwe twumva nuko turaba Imana. Uw'Imana yumva amajambo azanywe n'uw'Imana itumye. Uw'Imana itumye niko tuvuze ngo uw'Imana yatumye niwe avuga amajambo y'Imana. Ab'Imana nabo bakira ayo majambo avuzwe n'uw'Imana itumye. Amen. Kandi ayo majambo avuye kwa Yesu Kristo cyituma handitse ngo nabahaye ijambo ryawe. Imana ishimwe. Aya majambo nayo kuri verse 26 Jean 7:26 ati yakomeza ati Imana ni nziza nishimwe ati nabamenyesheje izina ryawe. Abo bantu bakiriye uw'Imana itumye kuko ari bafite ijambo ry'Imana nibo bakiriye ijambo ry'Imana kandi Imana yahaye ijambo ryayo nibo yamenyesheje izina ryayo. Umwami ahimbaze. Aho muri Yohana 13 ku murongo wa 20 haranditse ati nukuri ndababwira uwakira uwo nzotuma azoba anyakira kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Yesu benisi. Nuko tugize amahirwe muri mugoroba menshi kuko twakiriye ab'Imana yadutumye. Kandi abarire tuvuge mu majambo yumvikana. Harimo hano abatera kuyumva yuko muyumve neza. Ab'Imana yadutumye ko sibaje bombi. Pastor mu masambure y'u Burundi cyangwa y'Iburaya cyangwa muri Aziya oya ntabwo bibakeneye ko murabe mwavyumvise untwe Imana yabatumye biragahera. Ibi rero baterase no cyo tuzivuga ngo umuntu Imana yabatumye twebwe Imana yadutumye ko mwenda ta yazaruza na frere wa France. Imana ishimwe. Imana yabatumye umugeni wayo wo mu minsi yandi kugira ngo nuko twabyize batumenyeshe ubutumwa bwiza, batumenyeshe ko tubaye abaraganwa n'Abisirayeli. Amen. Mwabahimbaza. Abo bagabo nibo Imana yadutumye ko mu minsi yacu nimwumva umufrere ahagaze imbere yanyu muri assemblée iyo ari yose akavuga ngo Imana yabantumye uzoce mumwita muti wanjyaga. Imana yatumye batatu ariko Imana yatumye Frere Branham sawa imurukira nk'umuhanuzi w'igihe igituma mwenda cyari wa Frank ihuje na Matthieu 24:45-47 kugira ngo ijambo ry'Imana ntitosekare arigaburire abana b'Imana. Ibirenze ibyo abantu twese twohindurwa. Hadi muravuga ngo pastor atohinduka oya abantu twese mu by'ukuri yadukoreye bibi navyo. Ubundi ati ansiye tumuvanye. Ubundi atabadiyake turabanse turabahindura.
n'ibindi byose twobihindura havuyemo Frere Branham havuyemo na Frere Frank kandi bose twobahanitse kuba tuvuze sibyo uretse tuvuze sibyo abandi tuvuze sawa aba bantu babiri nitwobahanitse kuko n'abimana yarumvikanye manda kandi ndasubiyemo hari abatabiha agaciro nimba ari uko utabiha agaciro niturimwo muri bo tuzozamubona abazozamubona natwe nabaha agaciro abo bagabo babiri kuko bibivuze ngo uwakiriye uw'Imana imutumyeko niwe aba yakiriye Imana mu gihe ciwe. Muri Yohana wa mbere igice cya 4 harabitse aya majambo meza. Yohana wa mbere igice cya 4 hasi umurongo wa 6. Jean chapitre 4 verset 6. Amen. Tweho turabava ku Mana. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 6. Tweho turabava ku Mana. Uzi Imana aratwumvira. Utava ku Mana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha impemu y'ukuri n'imwemu izimiza abantu. Oh, muzoze mwumva ngo yiswa abafrankiste ngo abanyagitego basigara abafrankiste muratwengera idumire ko twebwe twizeye Frank twizeye Yesu Kristo. Frank n'umuseriviteri yatumwe n'Imana. Amen. Muzoze mwemera babandi baza kutwigisha ngaha hari wahagaze ari biravuga ngo uburyo mutama ngo yadutanze kubatizwa nicyo gituma tumwemera uwo mufrere mwamini ariko twebwe siko tubifata tumufata nk'umuntu Imana yarumvikanye ijambo ryayo kugira ngo natwe tubyumve kandi utava ku Mana azokumvira abo bagabo Imana yadutumye. Impemu izimiza ni impemu itabumvira. Muzokwemere na babandi bambaye badge yanditseko Eward de France. Abantu banditseko badge yanditseko Eward de France bakavuga ngo muzoze muravyumviriza nabo batavyumviriza. Ngo muzoze murabishika ku mutima muvyumvirize musubire muvyumvirize c'est très bien. Ariko mu nyigisho zabo ikaba imirongo bisobanuye uko bishakiye kugira ngo bakomeze amasysteme yabo. Suko tumeze. Twakiriye ministère de correction. Twakiriye ubukozi budukosora. Kugira ngo ibyo twumvishije twahora tuzi ukundi tuvuge tuti mwamwe murakoze twabasoma. Iyo abatari uko mumeze ntiko turajana mu ijuru. Hari umufrere azazo kwaduka ngo azari ivy'abantu ni byinshi ariko ivy'Imana ni bimwe. Byanditswe mu ijambo ryayo. S'il vous plaît, nongeye kuvuga nti Imana ishimwe kuko yadufatanije yaduhaye umuhemu yadufatanije n'ubwo bukozi kugira ngo tugire igihagararo ciza mu ijambo ry'Imana. Mwama bahezagire abaservitere baje hano b'Ibubanza b'Ishombo b'Imuramvya bamenye igihagararo Igitega dufise nuko icyo cyose twumvishije muri iyo transmission cyangwa tukagisoma muri lettre circulaire tugasanga twari twagitabuye ukutariko uwo munsi nyene turatikosora. Baratubabarire bo gufatanya natwe canke bo tureka iyo niyo nzira twafashe. Imana ishimwe. Twemeye gufatanya n'ijambo ry'Imana. Ivyo nivyo twemeye twebwe ari cyane. Hano harasengera henshi mu masamba atandukanye ariko muratwihanganire rwose Igitega nuko tumeze. Niba nabaye Gitega ariko batavyemera muracejo mutora akayira mwigire. Twe tuzobandanya n'umwami wacu. Yesu yabwiye abafrere ati nimwaba mwese mutazosengoraho cewe n'inzu yanje tuzomusenga. Amen. Nubwo abo twita abafrere n'abasore nabemeye inzira twafashe. Nimwaba mutavyumva arezi muvyumva nabo mungababarije. Abo twemera ko abafrere bacu nabafatanije ni n'ubwo bukozi. Abo munazovuga ati Eward de Frank hari n'umufrere akomeye cyane Imana akomeje kwirutumira na Edward mufite ngo Frank ntazoshiki wanyu ngo ariko
ntuze bazohashika twarabwaje turamutwereka ko tuho Frank yashyize no mu mazi wacu ashaka n'ikigero wacu ubutumwa bwiza bwarageze tubushize ku mutima cyane naho duhagaze ni kubera ubutumwa bwiza. Nous avons reçu la correcte signification des Écritures. Que Dieu soit loué. Amen. Par isobanuro nyayo tubihawe n'umushumba w'ubwenge kandi w'izi. Amen. Dafashe iyo nzira niba uri se dafashe niba uri frère ibituraba twebwe ibituraba n'ibyo mwumvise. Yani masamble muradukunde cyane mutwanye twafashe iyo nzira tube bake niyo tuzoguma tube benshi niyo tuzoguma icyo tuzi nibyo Imana irimo. Amen. Imana baheze cyane ibahe umugisha kandi ndifuza yuko mubyumva iyo niyo determination yacu bazobituziza ariko natwe tuzihangana kuko umwami wacu araje ntagitevye. Amen. Imana ishimwe kandi ibahe umugisha mwinshi utagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe yongere ishimwe cyane. Ndashaka ko Fred hano hafi adusobanurira amagambo yo muri Dieu et son plan pour l'humanité igiye kubasomera. Avuga ngo yasobanura neza uzobukoze. Imana n'umugambi wayo Yesu yageneye abarinzi. Les véritables croyants Abizera b'ukuri sont conduits par l'Esprit barongorwa na mpema dans toute la vérité. mu kuri kose kw'ijambo. Amen. Amen. Les véritables croyants Abizera b'ukuri sont conduits par l'Esprit barongorwa na mpema dans toute la vérité de la parole. mu kuri kose kw'ijambo. Nibo bizera mbere inyuma kubivuga abarongorwa abajanwa na mpemu mu ijambo ryose ry'ukuri nibo bizera ukuri. Nibo bizera ukuri. De toute éternité, kuva mu bihe bidashira Dieu qui dans son être est esprit, Imana mu bumana bwayo ari mpemu, ari mpema était caché dans sa plénitude originelle. yari yihishije mu kunengesera kwayo Amen. yatanguranye. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Personne ne devrait chercher à sonder Dieu. Nta muntu n'umwe yategerezwa gusuzuma Imana par sa propre intelligence. akoresheje ubwenge bwiwe Ni essayer de le définir cyangwa ngo agerageze par une formule concevable. kuyitahura uko ashaka. Nta muntu yokoresha ubwenge ngo bitahure. Imana ishimwe. Amen. Imana ni nziza. Il est au-dessus de toute connaissance. irengeye ukumenya kose Et il est effectivement au-dessus de toute compréhension. kandi koko irengeye ugutahura kose. Le Tout-Puissant. Imana ishobora byose Remplit l'univers sans fin. yuzuye ibyaremwe byose, Il est présent partout. iri hose. Il n'est pas un Dieu caché, Si Imana yishije inconnu itazwi et sans nom. itagira n'izina, Au contraire, ariko ahubwo dès le commencement, kuva mu ntango il s'est fait connaître aux hommes. yarishuriye abantu mu buryo butandukanye. Imana ibaheza Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ibaheze. Imana ishimwe rwose. Mwabyumvise, Imana yacu ni Imana itobwiza mu bwenge. Ibyo ndababwiriye aya majambo y'Imana isimba byose n'umuyumva. Nuko Imana yacu atavuga ngo ko ndi pasitori ndahize. Murakeneye ibabwira. Imana itobwiza mu bwenge. Ni Imana itinyegeje.
yihishura. Imana ifise izina yihishurira abana bayo. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Amen. Ikintu cyo twahawe kimwe gusa ni ijambo ryayo. Rero iyo umuntu w'akagarara avuye muri Kongo mugira ndababwira Imana, muramubwira ati bongo yawe hari ibyo utazi, hari ibyo n'ibyo umaze kumenya. Uti niyaza kuvuga ngo jewe Imana yambwiye, ndabasabye mwese muzomutera amabuye mu mwanya. Mubwire muti bongo Imana yakubwiye kwa kangahe. Abi Imana yavugishije ari Baranamu na Frere Frank. Ashobora kutubwira ati hari ku isahihi haba Imana imbwira, hari sangapi haba Imana imbwira, naho abandi bose bari ku isi twese turasoma tugatahura. Ni waba utanuzucukuvuga ngo Imana ibantumyeko. Ya niwumva amajwi akubwira gezaho kuko inyuma ya Wande Frank nta wundi ahari. Twihanganira nuko tubifata. Imana yuzuye isi yose. Yuzuye ibyo yaremye byose. Itokwiva mu bwenge bw'umuntu atawe yisobanura, ariko icyo yavuze cyose ni icyo. Inama baheza cyane. Amen. Turasomera hamwe ubutumwa bwa Yohana kandi mu mbabarire rwose ayo magambo yanditse mu mutima. Imana baheza chapitre 13. Umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenye ko igihe cyiwe gishyitse cyo kuva mu isi ngo atumase. Uko yakunda abiwe bari mu isi niko yabakunze gushitsa umuhero. Bakiriko bararya ku mugoroba wa murwarizi amaze kwinjiza ubuguranyi mu mutima wa Yuda Iskariyoti mwene Simoni, Yesu yarazi kose yamuhaye byose yabishyize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana kandi ko agira asubire ku Mana. Abasi mw'iriro bakura umutamana y'abicambaro arakenyera, araheza asuka amazi mu mbere, atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati mugenzi, ni wewe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati cyo jewe ndiko ndakora wewe uri kukimenye, ariko uzokimenya hanyuma. Petero aramubwira ati Simoni Petero mbese neza, aramubwira ati mugenzi, ntugarukire ku birenge gusa ariko ushikane amaboko yawe. Yesu aramubwira ati wariyubakiye, nta kindi agomba atari koga ibirenge, kuko aba akeye umubiri wose, namwe murakeye ariko si mwese. Kuko yarazi uzomugura uwari, icyo cyatumye avuga ati mukeye mwese. Nuko ahejeje koza ibirenge yari umutamana wiwe, yongera kwicara arababaza ati mbega muramenye icyo mbagiriye? Munyita mwigisha na shobuja kandi mubivuga ko kuko ariko ndi. Nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye vudeve kozanya ibirenge. Ko mbahaye akarorero kugira ngo nkuko jewe mbagiye aba ariko namwe mugire. Nukuri ndababwira, umushumba ntarudashebuja kandi n'intumwa ntiruta uwitwa. Nimwamenya ibyo muzoba muhiriwe mwabikora. Kuvuga ngo ntibyagarukiye ku ntumwa gusa, ariko byagarukiye ku bantu bose. Mwami nahabwe icyubahiro, ashirwe hejuru. Nimwamenya ibyo, nimwabimenya muzoba muhiriwe nimwabikora. Abiheza herekeza abozanije ibirenge. Ndasabye n'umutima wanjye wose, harimo abatagira ibirato, harimo n'abagira ibirato, harimo batwebwe dufise ibikatu, harimo n'abafise ibirenge biciye amaraso byogejwe biranyukwa n'uburosi mekanike, ariko abo bose n'abafrere n'abasore. Ntagire umuntu agira n'umwe akengera ngaho. Turamutse twozanya ibirenge, tuvyozanya ngo tumenye ngo umushumba ntaruta shebuja. Handitse mu Baroma 12:10 hati umuntu wese muri mwe ku by'urukundo kuva ku 9 gushika kwa 18 ati ku by'urukundo umuntu wese akunde mwene se
bitari uruheriheri. Amen. Akuvyicubahiro umuntu wese yumve ko mwene se wundi amurose. Yohana yari mu Uganda. Yari yagiye muri universite. Yari yagiye no muri primaire. Iyi prosa nta dushe yo, ariko ibiti mu bavyawe n'abagore bose nta n'umwe amuzi. Wewe nyine yashoboye gupresenta, yashoboye kwerekana kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Yari kuza kwiwe kwa mbere. Imana imutera iteka ridasanzwe ryo kwereka ubucunguzi toute l'humanité entière. Imana ishimwe, iyo niwe yerekanye umucunguzi wacu, niwe yasumba abavyawe n'abagore bose. Uyu munsi nawe woga gatanu ku munsi ntusumba Yohana. Umunsi nawe wambaye imyambaro abantu ntusumba Yohana. Umunsi nawe usokoza nk'abazungu ntusumba Yohana. Umunsi nawe ufite parfum yavuye muri Amerika ntusumba Yohana. Naho wize amashuri atanumara yiga ku isi ntusumba Yohana. Yari umufrere adusumba twese. Ubwo ndakwinginze wumva umutima uciye bugufi, kandi yaba umutunzi abakozi umukene ntitwahujwe n'amafaranga, twahujwe n'ijambo. Yaba ukomeye ukoze ikimuga ntitwahujwe n'ubumuga, ubwo bumuga nawe uzohera Yesu agarutse. Sawa, ntihagira abantu bavuga ngo abatutsi boza abatutsi n'abahutu boza abahutu. Twebwe twavyawe n'amaraso ya Yesu Kristo, dusangiye ubwoko n'abera, ntabwo dusangiye ubwoko n'abisi. Ndabasavye ishimitse ntagira birobanurira abasirimu yanjye yaba n'ibishoboka uyu munsi n'abapanga ko dufise amabase 20. Hagira umuntu atwara mugenzi ariko turabipanga neza muri twihangane. Muratubona rwose kugira ngo binanyaruke mbere abantu bambaye amakoti bose baza kuhozwa n'abambaye imipira ikabije n'amakanzu. Tuze kubikora gutyo rero kugira ngo umuntu wese yumve ko mwene se wundi amuruta kandi amwipfurize kuzoja muri Kristo. Ntagira umuntu yize aza koganya n'uwize, ntagira umudandaza aza koganya n'umudandaza, ariko abize boganye n'abatize. Iyaba wari witacaguye nk'uko maze intebe mumaze kuzihindukiza ukirasa hariya kurya aheruka koga mu myaka iheze, nawe wose wajoza amadusha 6 mu gitondo, uze kutwihanganira iyo benuka. Imana ibaheza kandi ibahumugisha. Ntagira abapasitori boganye n'abapasitori uyu munsi turabibasabye ngo abapasitori sawa n'abanyakubahwa. Oya, abapasitori bagenda iyo bozanye n'abafrere, twese tukozanye n'abafrere ikivanje kuko Yesu agiye kugaruka. Imana ibahumugisha mwese, murakoze cyane, batuyigishe akaririmba ariko tuzi abafrere bari imbere ntibagende inyuma, koga mbere gendani inyuma frere bagende n'abafrere bari kuco gendani aba basirimu cyane icari imbere gendani inyuma bagende
byiwe yaduhaye si umugabane usumba imigabane yose dufise ubukire ubukungu usumba ubundi bukungu bwose kandi nahimbaze turasoma amajambo turyagaze imbere y'Imana isumba byose amajambo yo muri Zaburi ya 20 tuhagaze imbere y'Imana tuyasome mu izina umwami wacu Yesu Kristo. Zaburi ya 20 bayishyire kuri tablo Imana ibahezagire murakoze. Zaburi ya 20 tuyisome yose handitse ano majambo meza hati uhoraho ndashaka tubaze ko ari impapuro njumva zizingurwa nimuzingure mwese munzi matore. Zaburi ya 20 urupapuro amajana 626 bose batoye some 20 turasoma uhoraho kwishure ku munsi w'amahoro. Amen. Uvuze amen bibe izina ry'Imana Yakobo rigushire hejuru ukurungikire ugutabarwa kuva hera ukure inkomezi ziva Siyoni yibuka amashikanwa yawe yose yakira ikimazi cyawe cyosheje iguhe mbese kacu mu wa kane iguhe haleluya iguhe bene umunsi imyaka yose dusigaje kandi yishyure iguhe icyo umutima wawe byose wari kwifuza muri kano kanya inama zawe zose. Amen. Oh mwana himbaza. Amen. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe. Ariko kw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yawe. Akiza werabanije amafuta. Amen. Abo ni twese. Amen. Azomwishura ari mw'ijuru iwe kera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza n'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Amen. Bamwe bizigira ibikogote abandi bizigira amafarasi ariko twese barunamye baratenze ariko twebwe tuvuye hasi uhoraho kizimana kandi twishure uko tutwambaye. Ibibazo cyane amagambo iyo tugiye gutangurana umwaka mushasha twashoboye gushikana saa sita y'ijoro ariko ntacyo turaza gushikana muri famiye ariko aya majambo nimugera mu rugo mbere y'uko muja kuryama muyasubire muyasome abe ayanyu. Tujye kwiga Zaburi ya 91 turasoma aya majambo ndasabye ngo muze kuyasubiramo mugeze mu rugo kandi azobe ayaturongora iyi minsi yose dusigaje byo kubaho kwacu. Turasoma Zaburi ya 91 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Amen.
amen ndabwirira uhoraho n'urubunya bwanjye n'igihome kiri imana yanjye nizira haleluya amen kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza mwami abikorera iyasanga mpox za covid n'ibindi biza byose mwami azobibarira neza inama zo murimo zose ahariho hose mwami azabitumira azabibarinde mwese onono Yesu amen je vous bénisse verset 4 umurongo wa 4 izo kubundikira mu moya yayo amen uzongera munsi y'ibyubi byayo ukuri kwayo ni nk'inzo n'icuma cyo kwikingiriza amen je vous bénisse muzotindishwa n'igitera ubwoba mu ijoro cyane n'umwami urashwe ku murango cyane n'ikiza za covid na za mpox n'ibindi kigendagendera mu mwiza cyane n'agatikizo kayogeza mu mashoka abantu igihumbi bazohindukirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe ariko ntibizogushika uzoberanisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakiri wagize uhoraho ubuhungiro bwawe isumba byose wayigize uburuhukiro nta kibi kizogira icyo kugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe kuko azokuragiza abamarayika biwe urazizigame mu nzira bazokwegera mu maboko yabo woye gutsitara ibuye uzokandagira intambwe n'imamba uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiroka kuko yankunze akaramata icyo gituma nzomukiza nzomushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye azonyambaza nanjye ndamwitabe nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanjye Imana kandi tuvyize Mwami Yesu abaheze amen que Dieu vous bénisse turaja mu gusubira mu byagezwe dusome aya majambo y'Imana isumba byose Mwami abaheze cyane kose turahera mu gusubira mu byagezwe igice 33 dusome mu izina rya Yesu Kristo turere ku murongo wa 29 dusome ibyagezwe 33 umurongo wa 29 amen yemwe Bisirayeli murahirwa amen ihanga ki ihwanye ihanga ryarokowe n'Uhoraho ariwe nkinzo ibakingira ikabakiza ariwe nkota ibubahiriza abanzi banyu bazoza babakomere ibobo namwe muzosibanga ibitabo byabo batavye ku mpinga z'imisozi ivyo abanzi banyu bazoza baze kubasaba ikigongo amen
ishimwe. Verset 3 umurongo wa gatatu, ni iby'ukuri arakunda amahanga, abera biwe bose bari mu kuboko kwiwe, yicaye hambavu y'ibirenge vyiwe, umuntu wese yumva amajambo yiwe. Imana ishimwe, ishimwe rwose, turekera ku birenge vyayo ngo twumve amajambo yayo himbazwe. Amen. Ishimwe. Chapitre 28. Imana ishimwe. Amen. Chapitre 28 tugiye gusoma ya majambo yacu, wa mugenzo wacu wo kuri uyu munsi. Tusome ano majambo meza y'Imana isumba byose. Amen. Verset 1 Chita 28 umurongo wa mbere haravuga hasi. Kandi amajambo yamadushikako bituma umuntu agaturangije neza. Imana yarakoze, reka mwese mwaka mwiza, amajambo azadushikeko yose. Tuyasome turi imbere y'Imana twese kandi twizeye. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ibyagezwe byiwe byose bagera uyu munsi, mukabishitsa. Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose, kandi imihezagiro izobazako ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Byamuteye ubwoba, ndashengera ntabyazi. Imana yakoze, yarabitanze. C'est une grâce, c'est une faveur. N'abandi yahaye abana, na twese yafashije abana bacu. Bamwe baramenye mu mashuri, abahungu n'abakobwa bacu, abandi bagiye mu bitaro barakize, abagize operasiyo bavuyeyo, abantu basinze imanga, abadangaje Imana baha ibyo barya, abantu twese Imana yaratubungabunze. Uhoraho nabishimye. Yongeye ko gusumba ibindi umwami ahimbaze. Yarakoze cyane, yarakoze cyane, yatwishimira no kwagara n'ijambo ryayo. Izina ryayo ni iyawe. Amen. Yesu ari twese twabwibye Imana akazi twogeza none twogerageza kubera kwa Pere Evariste Obedi yagize mariage yari kazana unangire kujo umunsi guco tuzokomeza. Imana ishimwe. Imana ni nziza. N'ibindi tutavuze. Umwami ariko yarakoze. Muramushimiye. Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzogira no mu matongo. Urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, ngo n'imirima yo mu ndimiro zanyu, n'urubyaro rw'amasha yanyu, inka zanyu zirondoke, bo n'imikuku yanyu. Mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro. Haleluya. Bo n'utwacu twanyu mucumbamo. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu mazi. Azotuma abanzi banyu bakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Imana ishimwe. Ababwira ngo numva ariko ndapfira mu mutima, nanone abavuze ngo amen. Imana ishimwe izobikora byose. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza, urazotuma abansi banyu verset 7 babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Babahunge baciye mu nzira ndwi. Urazongera umugisha ubane namwe, ube mu bigega byanyu no mu byo mukora byose. Imana yanyu
imana yanyu mukagendera mu nzira ziwe kandi amahanga yo ku isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'uhoraho abatinya. Umwami ashimwe azodutinya azodutinya Imana ishimwe azodutinya ko babona ko twitiriwe izina. Amen. Verse 11 urazobasesekariza ibyiza agwiza urubyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu mu gihugu yarahiye ba sokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru ariko bubiko bwiwe buri n'ahari ngwaho igihugu cyanyu imvura mu gihe cyanyu ahezagire n'ibikorwa byanyu byose. Amen. Amahanga menshi azoza kubagurana ariko mweho muzoja azobagira umutwe azobagira umurizo muzofa mumurabo hejuru muzoba abo hasi mukabitondera mukabishitsa ntimukikamire iburyo cyangwa ibumoso ngo mwumve ku kintu na kimwe mu byo bageze uyu munsi. Mwami abahezagire Dieu vous bénisse. Mwami Yesu abahungisha mwinshi kandi mwese ndabifurije kuzosanganira umwami wacu Yesu Kristo ari kuza vuba dutora twese. Mwami nahimbazwe uyu mwaka Imana idufashe abantu bari barwaye indwara zabo zose zihagarare zirengane ndabasabye ngo tubanze dusenge hanyuma mfise ibyo ndababwira bindi. Murakoze. Dusenge Imana yacu. Mwami usumba byose, aya majambo y'umuhezagiro yongerereye kubera ushoboye